Abateze amatwi mwese ndabaramukije. Kaze mu kiganiro Ivyo Nabageze Vyose. Igihe Yesu yasezera abigishwa biwe yabahaye icagezo ngo bagende bahindura amahanga yose abigishwa, ababatize, baheze babigishe kwitondera ivyo yabageze vyose. Muri iki kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikizwa na jewe Yohani niyo ndiko, biciye kuri radio Ivyizigiro no kuzindi mbuga zikoresha ubuhinga bwa none. Turigira hamwe kimwe kimwe mu byo Yesu agomba ko tumenya, hanyuma ngo tubigendere bitume dukomeza urugendo rwacu rwo gusa nawe buri munsi. Kaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi ndashaka kuvuga kuri iri jambo rivuga ngo yewe muntu we, menya ikibanza cawe, menya uwuriwe, menya position yawe. Imana ishimwe cyane. Turazi ko Yesu Kristo nko Bibiliya itubwira ari Imana yamyeho, byose byaremwe nawe, hanyuma kandi igihe kirageraza mu isi afise umugambi wo gucungura isi. Yesu Kristo ni Imana, yari Imana. Araza yambara ishusho y'umuntu, abaho nka twebwe, arasonza, arababara, ararira, abaho ubuzima bwose nk'ubw'abantu, abana b'abantu tubaho. Igihe kigeze umugambi wiwe kwari ugupfa ngo acungure isi, ngo acungure abari mu isi, ngo acungure, ngo asubize urutonde hagati y'Imana n'abantu, asubize ubucuti bwari bwarononekaye hagati y'Imana n'abantu, ubusabane bwari bwarabaye nabi hagati y'Imana n'abantu. Abicishije hehe? Mu rupfu rwiwe. Arapfa, abambwe ku musaraba, hanyuma arahambwa, hanyuma intsinzi iraboneka, arazuka, azuka afise ububasha, azuka anesheje rupfu na kuzimu, icaha n'isi, arazuka. Amaze kuzuka Bibiliya tubwira ngo yereka abigishwa biwe, abonekera benshi, amarana nabo iminsi 40 abigisha ivyo ubwami bw'Imana, maze araduga mu ijuru. Bibiliya tubwira yuko kandi azogaruka, yasize abisezeranye. Ubu Yesu Kristo ni vyiza ko tumumenya. Mu Banyefeso igice ca mbere aravuga ati ndabasengera iminsi yose, tukuvugiye numviye ukwizera kwanyu n'urukundo mukunda bera, ndabasengera iminsi yose, ndabasengera ngo mugire umutima w'ubwenge, ngo Imana ibahe umutima w'ubwenge, mugire ihishurirwa, ngo kugira ngo mugire iki? Kugira ngo mumenye Imana neza, muyimenye cyane. Imana Data ngo muyimenye cyane, Imana Se w'ubwiza muyimenye cyane. Aravuga ati ndabasengera ngo amaso y'imitima yanyu yihweze, kugira ngo mumenye. Hari ivyo yagomba ko bamenye umuhamagaro bahamagawe. Paulo yari yababwiye, yabanje kuvuga ati yemwe mwahamagawe, mwatoranijwe kera, abera twatoranijwe kera, isi itaranabaho. Aya majambo n'amajambo aryoshe cyane, kandi n'amajambo yimbitse gose, uyiyumviriye ko, uyaravye ukayaraba neza, Imana ikaguhishurira ukayabona. Biratangaje, ni mystère, nibanga, kuko bigaragara neza yuko Imana yadutoranije tutarabaho. Bibiliya iri clair, irabivuga neza. Yadutoranije muri Kristo Yesu, itanguriro ry'isi ritarabaho. Byumvikana ngo tutaranamumenya, tukiri abanyabyaha, yoyo yazaradutoranije muri Kristo Yesu. Twaza turabatoranijwe, twaza turabaraganwa na Kristo tutaramumenya. Bica bimbwira ngo nawe uri kuranyumviriza, nimba utarakizwa, yaraheje gutoranya, ariko condition ihari, ugomba kwakira. Yararangije igikorwa ciwe Yesu Kristo, ariko uriteguye kwakira, akiriye ingabire y'ubugingo budashira. Yesu Kristo yarangije igikorwa ciwe, yararangije kugucungura byose, kandi agomba yuko wakira ubugingo budashira. Ni wakira
ukika umwana wiwe, uhita uba umuraganwa nawe. Ariko kwakira abenshi birabagora. Bibiliya iravuga ngo kuko Imana yarakunze abari mu isi bose, yarakunze ivyaremwe vyose, ntishaka ko hari n'umwe apfa, ishaka ko bose baronka ubugingo budashira. Ariko utamwizera atsindwa n'urubanza, amaze gutsindwa n'urubanza. Ariko uwizera abona ingabire y'ubugingo budashira. Uwo Yesu yadupfiriye ku musaraba, turi muri we. Abizera bose turi muri we. Pawulo arabwira Abanyefeso ati ndashaka ko mubimenya ububasha Imana yakoresheje mu kuzura Yesu Kristo bwari ububasha budasanzwe. Nk'ubwo bubasha ngo buri muri mwebwe, buri muri twebwe. Dufise position ikomeye cyane. Turi muri Yesu. Ndabibereka muri iki gice cya mbere ku murongo wa 20 aravuga ngo uko yakoreye muri Kristo Yesu hamwe yamuzura imukuye mu bapfuye, ikamuvyagiza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru, imushize hejuru cyane y'ubukuru bwose, ububasha bwose, ubushobozi bwose, ubwami bwose, n'izina ryose rivugwa, si muri iki gihe gusa ariko no mu kizoza. Imana ishimwe cyane. Imana yazuye Yesu Kristo ikiramuduza ngo imwicarika ahantu ho mu ijuru iburyo bwayo, imushira hejuru y'ikintu cyose. Ibintu byose bishira munsi y'ibirenge vyiwe. Ubukuru bwose, nimbuza ubukuru buriho, nimbuza ubukuru bwabayeho, nimbuza ubwami bwabayeho bukomeye canke buriho canke buzoza, Yesu yashizwe hejuru yabwo bwose, hejuru y'inganji zose, hejuru y'ikintu cyose. Pawulo aravuga ngo hejuru y'izina ryose rivugwa, izina ryose risengwa, izina ryose ryubahwa, Yesu yashizwe hejuru yaryo. Iririho nirizobaho, Yesu ari hejuru yaho. Imana nishimwe cyane. Ku murongo wa 6 mu gice cya 2 naho Pawulo aravuga amajambo adasanzwe. Aravuga ngo yatuzuranye nawe. Turi kumwe. Yesu yarazutse ava mu bapfuye. Bibiliya iravuga ngo natwe yatuzuranye nawe. Bamwe bamwizera, niba umaze kumwizera yakuzuranye nawe. Yesu Kristo yarapfuye arazuka. Kubatizwa mu mazi menshi, mubatizo tubona muri Bibiliya, insiguro yawo uvuga ngo iyo batwaye umuntu bagutwaye mu mazi bakakwibiza mu mazi, bivuga ngo urapfuye upfanye nande na Kristo. Bakagukurayo bikavuga ngo urazutse uzuranywe na Kristo Yesu. Pawulo arabivuga neza ngo yatuzuranye nawe. Ikindi ngo itwicarikana nawe ahantu ho mu ijuru. Hehe? Ahantu ho mu ijuru. Twavuze ngo Imana yicaritse Yesu Kristo ahantu ho mu ijuru, none hano natwe ngo maze kutuzurana na Kristo yaciye twicarikana nawe. Turi muri Kristo Yesu hari ahantu ho mu ijuru, niho twicaranye na Kristo. Ni hehe? Twavuze ngo Bibiliya yatubwiye ngo ni hejuru y'ubukuru bwose. Bivuga ngo wewe nanje twakijijwe twicaranye na Kristo Yesu, turi muri we hejuru y'ubukuru bwose, hejuru y'ububasha bwose, hejuru y'ubushobozi bwose, hejuru y'izina ryose rivugwa, izina ryose risengwa, ikintu cyose, ububasha bwose twicaye muri Kristo Yesu, turi muri Kristo Yesu hejuru y'ivyo byose. Bivuga ngo abizeye dufise autorite duhabwa no kuba muri Kristo Yesu. Iki kintu ni ngombwa ko abizera tubimenya, tumenya agateka kacu, tumenya ikibanza cacu, tumenya aho yacu. Nimwibaze umusirikare atomenya ipete yiwe, atazi ipete yiwe azokwifata nk'uwari we wese. Kandi kubera iyo pete yiwe atayize atanayikoresha, arashika ahantu ari umuntu nk'abandi bose. Ariko umusirikare azi ipete yiwe, yewe avuga amajambo makeya. Ageze ahantu hari akavuyo abwira umuntu ati icara,
uwundi ati ndakubone wasohotse, mu majambo make cyane, kubera afise autorite. Iyo autorite yiwe irakora. Yesu Kristo ni mwibuke, Yesu ashitse ahantu wa muntu yari impwemu mbi yari yaraturuje abantu bose, yaba mu masenga ngo yikebagura, bamushira ko iminyororo ngo akayikatagura mu busa kubera yari impwemu mbi. Ariko Yesu ahageze, nyampwemu mbi ziramumenya. Yesu yagera ahantu kubera impwemu mbi zaramumenya, mwana wa Dawidi uje ngaha, uje kuduhonya, uraje aho turi. Abantu bo batamu bagira bati mwene Mariya na Yosefu ngaho urya abiwabo ntitubazi, abashikiwe ntitubazi. Impwemu mbi zozo zikamumenya. Ahageze gusa ndasenga ngo Yesu ashike mu mutima wawe, ashike aho mu nzu yawe, ashike aho uri kuranyumviririza uyu mwanya. Ahageze ibintu birahinduka. Ibaze nawe, yari afise iyo autorite, avuze gusa ati muvemo ubu nyene, impwemu mbi zikavuza urwamo hama zikagenda. Kuko afise ububasha. Ubu bubasha duhabwa no kuba muri Yesu, duhabwa no kuba duvize izina rya Yesu Kristo, muze tubukoresha. Icambere bumenye, menya uriwe, menya huri, menya position yawe. Turi ahantu ho mwijuru, niho turi, niho twicaye, niho tuoperera, ni umva. Ariko utabimenye uzifata nk'abandi bose, uzoba nk'abandi bose, uzorya nk'abandi bose, uzonwa nk'abandi bose, uzovuga nk'abandi bose. Kubera iki? Ntuzi uriwe. Umviriza, uri udasanzwe, turabadasanzwe kuko turi muri Kristo Yesu. Twambaye izindi nkomezi, twambaye izindi teni twambaye igaragaza abo turibo. Ariko iyo Satani abona ko utiyizi na wewe, agufata araguhonyanga, agucako, kuko nawe ntiwiyizi, ntuzi umwambaro wambaye. Ahubwo mbere uhava usanga wawukuye ukawutariya. Imana idufashe cyane. Yewe guma wambaye teni yawe. Umwambaro ufise n'umwambaro w'ubushobozi, n'umwambaro uteye ubwoba. Abadayimoni bo barawuzi, Satani arawuzi. Menya ikibanza cawe. Turi hariya hejuru, in the spiritual realms, ngo dans les lieux célestes, niyo turi, niyo twicaye, ni Imana yatwicaritse. Imana idufashe. Ibi bivuga iki rero? Iyo senga avec autorité. Iyo ubwira Imana, iyo ubwira umusozi, ubwira avec autorité, kuko urafise ubwo bubasha. Ubwira umusozi uti wa musozi we genda, urabe ririya herezo, kiriya kintu, uriya muntu uri kurasengera, ugira uti Mana, uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo, izi mpwemu zimurimo nizisohoke, uzitegeke zigende mu izina rya Yesu Kristo. Iyo umenye position yawe, uhindura ingene usenga, uhindura ingene wifata, uhindura ingene ugenda, uhindura ingene ubaho mu badakijijwe no mu bakijijwe, uhindura ubucuti bwawe n'Imana buba ameliore, buba bwiza kurusha. Imana igufashe cyane. Turi hehe? Muri Kristo Yesu, hariya hejuru y'ubwami bwose, hejuru y'ubutegetsi bwose, hejuru y'izina ryose risengwa n'irivugwa reka mvuga ikindi kintu. Mu Itanguriro igice cya mbere ku murongo wa 26, Bibiliya yatwereka ko Imana yaremye umuntu ikamuha kuganza ibintu byose, ariko icyaha kimaze kuza birononekara. Yesu Kristo biri mutwereka ko ari Adamu wa kabiri. Adamu wa mbere yarananiwe, ariko Adamu wa kabiri wewe Yesu Kristo yarabishoboye byose, kuko Bibiliya tubwira ngo yacunguje amahanga, urupfu rwiwe no kuzuka kwiwe, amaraso yiwe yaraducunguye. Ngo abaganzi y'isi y'umwiza yabatetereje ahibonekeza, imbaraga zose n'ubushobozi bwose yaziteterereje ahibonekeza. Turi muri we, dufise ubushobozi Yesu Kristo aduha, izina rya Yesu Kristo riduha. Ivyo byose rero Yesu Kristo Adamu wa kabiri yarabigize neza. Ivyo Satani yari yarononye mu gihe no mu gice ca Adamu wa mbere, Yesu Kristo yabishize ku murongo. Ubu ibintu byose, umviriza, ivyaremwe byose, ivyo kwisi, ivyo mu kirere, ivyo hejuru, ivyahere n'ivyikuzimu, byose biri munsi y'ububasha bwa Yesu Kristo. Natwe turi muri we, biri munsi y'ububasha bwacu. Naho nivyo imyuka mibi n'impwemu mbi vyoza bije dans les formes z'ivyaremwe, umviriza, tubifise kububasha mu izina
rya Yesu Kristo, turabitegeka mu izina rya Yesu Kristo, kandi turabiganza mu izina rya Yesu. Vyoza vyihishije, vyoza birimwo imyuka mibi, impwemu mbi, vyoza birungitswe n'abasataniste, n'abarozi, n'abakinzi, n'abananga yibuza, n'abagendera mu kirere canke. Imana idufashe cane kugira iki? Guhagarara mu kibanza cacu. Imana iguhezagire, Imana iduhezagire twese, tube mu kibanza cacu, tube aho Imana idushaka, dukore uko Imana idushaka, kandi tumenye ipete dufise ku rutugu zirajejeta. Haleluya. Iteni twambaye mw'isi y'umwijima barayibona, barayizi, ariko uyimenye nawe hanyuma ugende nk'uyizi. Imana iguhezagire. Amen. Ndabashimiye mwebwe mwese mwateze amatwi ikiganiro Ivyo Nabageze Vyose. Twizeye ko mwafashijwe n'inyigisho y'ubu munsi. Tubifurije umugisha w'Imana mu banyu no mu byanyu. Naho ubutaha.